Kuba indongozi nkuru nta n'umwe bidashimisha. Hari abaca hasi hejuru kugira ngo bashobore gushika kuri ibi. Hari abakoresha imigambwe, hari abaca mu gisirikare bagatembagaza ubutegetsi kugira ngo bashobore gushika kwihangiro baba barihaye kuba umukuru w'igihugu kanaka. Ni mw'iyo mvo abamaze gushika ku butegetsi no kuba abakuru b'ibihugu barondera hasi hejuru kubugumako, bakoresha ibitandukanye, haba gukoresha ugwaruka bakabaha inyigisho zitandukanye berekana yuko ari abacunguzi kugira ngo bashike ngaho. Abandi nabo bagakoresha ihindurwa neza na neza ry'ibwirizwa shingiro. Uyu munsi tugiye kugaruka ku bakuru b'ibihugu 10 bashaje cyane kurusha abandi ku mugabane wa Afrika. Turibanda cyane ku mugabane wa Afrika. Ni muri uno mwaka wa 2023. Reka rero twihute turabe urutonde, turaba abagifise imyaka mike tuja ku bafise imyaka myinshi bashaje cyane kurusha abandi. Ndazi yuko nawe ukeneye kumenya ati ninde koko atwara igihugu ashaje cyane kurusha abandi kuri uno mugabane wa Afrika. Wowe turagira subscribe rero nakanye keza ko kubikora. Ku mwanya w'10 twihuta hari Bola Tinubu afise imyaka 71 ava mu gihugu ca Nigeria, akaba n'umukuru w'igihugu ca Nigeria. Bola Tinubu ku mazina yiwe y'ukuri akaba yitwa Bola Asiwaju Ahmed Adekunle Tinubu. Yavuze ku igenekerezo rya 23 Ntwarante umwaka wa 1952, avukira Lagos muri Nigeria. Yabaye umukenguza amateka, nyuma aza kuba mere wa Lagos. Ku igenekerezo rya 29 Rusama umwaka wa 2023 yarakiriye ndetse arahirira kuba umukuru w'igihugu ca Nigeria, akaba kuri ubu ndetse anarongoye umuryango wa CEDEAO muri kino gihe uri kurahura n'ibibazo bitandukanye, na cyane cyane bivuye ku itembagazo ry'ubutegetsi bwa hato na hato. Ku mwanya w'9 tuhasanga umukuru w'igihugu ca Djibouti, akaba afise imyaka 75, akaba yitwa Ismail Omar Guelleh. Akaba yaravukiye ahitwa Adawa ni muri Ethiopia ku igenekerezo rya 27 Munyonyi umwaka wa 1947. Akaba atwara Djibouti kuva mu mwaka wa 1999. Guelleh nawe mu gihugu ciwe yakuyeho ivyamanda umukuru w'igihugu ashobora gutwara, bituma ashobora kuguma yitoza igihe cyose azoshakira kugeza hageze yuko wenyene arambirwa no kurongora igihugu. Ku mwanya naho w'8 hoba hari umukuru w'igihugu wahe. Ku mwanya w'8 duhasanga umukuru w'igihugu ca Algeria yitwa Abdelmadjid Tebboune, akaba afise imyaka 77. Bwana Tebboune yavutse kuwa 17 Munyonyi umwaka wa 1945, akaba ari perezida wa Algeria kuva mu mwaka wa 2009, nyuma y'uko uwo yasubiriye yari yarananiwe kurongora igihugu. Hanyuma haba imyiyerekano, ariko imbere y'uko aba umukuru w'igihugu Tebboune yari yarafashe amaposte atandukanye mbere mu gihugu. Aba umushikiranganje wa mbere ku butegetsi bwa Abdelaziz Bouteflika. Uyu nawe akaba yaje komogwa n'imigumuko, hanyuma mu mwaka wa 2019 uyu Tebboune aba umukuru w'igihugu. Ku mwanya w'indwi tuhasanga umukuru w'igihugu ca Uganda ariwe Yoweri Kaguta Museveni, akaba afise imyaka 78, akaba yaravutse ku igenekerezo rya 15 Nyakanga mwaka wa 1944. Museveni yashitse ku butegetsi abanje kugwana intambara zitandukanye, harimo intambara yagwanye na Idi Amin Dada kuva mu mwaka wa 1974 gushika mu mwaka wa 1979, hamwe no kugwanya ubutegetsi bwa Milton Obote kuva mu mwaka wa 1980 gushika mu mwaka wa 1985. Nyuma aza kuba umukuru w'igihugu neza na neza ku igenekerezo rya 27/0 mwaka wa 1986, afata ubutegetsi bushika kuri uno munsi. Mu mwaka wa 2005 Perezida Museveni yakuyeho ivyamamanda yo kuba umukuru w'igihugu
aho ashobora kwitoza kugeza apfuye. Ku mwanya wa gatandatu duhasanga Nana Akufo-Addo, perezida wa Ghana, afise imyaka 79, akaba yaravutse ku igenekerezo rya 29 Ntwarante umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1944. Nana Akufo-Addo atwara Ghana kuva ku igenekerezo rya 12 kuva ku igenekerezo rya 7 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2007. Mbere yaho yabanje kuba umushingamateka kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1996 kugeza mu mwaka wa 2008. Nyuma aza kuba umushikiranganji w'imigenderanire, aho yanafashije na cyane cyane igihugu ciwe ndetse n'ibihugu vyo mu muryango wa CEDEAO nka Cote d'Ivoire, Liberia, yuko haboneka amahoro. Ku mwanya wa gatanu duhasanga umukuru w'igihugu ca Congo, benshi bita Congo Brazzaville, bamwita Denis Sassou Nguesso, perezida wa Congo, benshi bita Congo Brazzaville. Akaba yavuze ku igenekerezo rya 23 Munyonyo mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1945, akaba afise imyaka 79. Akaba yaratwaye igihugu kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1979 gushika mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1992, ubwo haba ivy'imigambwe myinshi. Nyuma haza kuba intambara imbere mu gihugu, aza kongera gufata ubutegetsi kuva mu mwaka wa 2000 kimwe n'amajana 1997 kwigenekerezo rya 25 Gitugutu, habanje kwirukanwa Paul Risuba. Ku mwanya wa kane duhasanga umukuru w'igihugu ca Zimbabwe, nawe suyundi ni Emmerson Mnangagwa, perezida wa Zimbabwe, afise imyaka 80. Akaba yaravutse ku igenekerezo rya 15 Nyakanga umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1942. Mnangagwa atwara iki gihugu kuva ku wa 24 Munyonyo umwaka wa 2017, nyuma ya kudeta yakoreye Robert Mugabe, aho yadegetswe kwegura ku bushake. Umwaka wa 2018 yaratowe ku majwi 50% mu matora. Hanyuma muri uno mwaka akaba kandi yarongeye gutorerwa manda igira kabiri. Ku mwanya wa gatatu tuhasanga umukuru w'igihugu ca Guinea, benshi bitwa Guinea Equatorial, ni President Teodoro Nguema Basongo. Akaba afise imyaka 81. Akaba yaravutse ku igenekerezo rya 5 Ruheshi umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1942. Akaba ari perezida agira kabiri atwara iki gihugu kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1979, hari ku wa 3 Myandagaro, ubwo yatwara kino gihugu abanje gutembagaza ubutegetsi bwa marume wiwe canke se oncle liwe ariwe Francisco Macias Nguema. Kuva ico gihugu kugeza ubu akaba agitwara kino gihugu. Ku mwanya wa kabiri tuhasanga umukuru w'igihugu ca Cote d'Ivoire, ariwe yitwa Alassane Ouattara, perezida wa Cote d'Ivoire, akaba afise imyaka 81. Akaba yaravutse ku igenekerezo rya 2 umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1942. Ni perezida wa Cote d'Ivoire kuva mu mwaka wa 2011, ariko mbere akaba yarafashije izindi poste, aho yakora imbere mu gihugu nk'umushikiranganji wa mbere kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1990 kugeza mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1993. Anarongora umugambwe w'abarepublikani kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1999 kugeza ayoboye kino gihugu mu mwaka w'ibihumbi 2011. Mushobora kwibaza ati ninde koko yoba atwara igihugu afise imyaka myinshi? Mushobora kuba munamukeka, nawe suyundi ni president wa Cameroon, nawe suyundi yitwa Paul Biya, perezida wa Cameroon, afise imyaka 90. Kuba yaravutse ku igenekerezo rya 13 Ruhuma mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1933. Akaba yaratanguye kuyobora Cameroon kuva ku wa 3 Munyonyo mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1982. Akaba arindishije Cameroon inkoni y'icuma ashigikiwe n'igihugu c'Ubufaransa. Mbere yo kuja mwaya mabanga yari yarabanje kuba umunyamabanga ntayigayezwa mu bushikiranganje bw'intero, ariko kandi aba na chef du cabinet mu biro vya president ajejwe ibibazo vya gisivile. Nyuma rero akaba ariho yaje kuja mu mabanga. Kuva ico gihe gushika kuri uno munsi akaba atwara igihugu ca Cameroon. Reka tubashimire ko mubanye natwe
kuri Icacu TV. Ndabasaba ko mugira subscribe nimba mutarabikora kugira ngo amakuru atandukanye muze murayaronkera ku gihe. Mushobora gusangiza ino video, mushobora gushira ko like canke dislike mu gihe muba mutashimishijwe na bino biganiro tuzongera hanyuma.